INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. Bavukanye hagiye kuza igihe. Ijambo ngo hagiye kuza igihe turaribwirwa haba mu buzima busanzwe haba no mu buzima ndoramana. Ni rimwe mu majambo atumberezwa mu nzira zibiri n'abayumvise bivanye nuko ayo majambo abasanze bameze. Ubwa mbere iryo jambo riraremesha mbere cyane iyo uri ahantu hatari aho kwishimira, iyo uriko urarenganywa, iyo kumbure ufise ibikubangamiye, iyo urwaye, iyo udakundwa, iyo uri mu ruho, iyo uri kurahamwa uzira ukuri, iyo udategerwa kandi uri mu butungane, iyo uriko urageragezwa kandi wagerageza kuba mu bunywanyi n'umuremyi, iyo uri mu nzira nziza ugabiye mbere gushika ku ntambwe nziza mu kubaho nk'uko Imana ibishaka. Ubwa kabiri hari aho iryo jambo ridahumuriza namba. Ni igihe wishimirije canke wishimikije gusa ibintu vyaha kw'isi, bikaba ari vyo udwibiramwo wese. Ndavuga ubumenyi, ubuhinga, ubushobozi, amagara meza, ubutunzi, abantu, ubwiza bw'umubiri, ishimagizwa ry'abantu, ivyambagwa, ingabirano n'ibindi. Haciye haza umuntu akubwira ati hagiye kuza igihe ivyo vyose bihere, ntidukeka ko wiyanka ukanka nuko uvugiye mu matwi iryo ryungane. Nivyo vyashikiye abatumwa igihe bariko barahayagiza ingoro y'i Yerusalemu. Yezu ababwira ati hagiye kuza igihe atabuye rizoba rigiteretse ku rindi. Hagiye kuza igihe, mu yandi majambo, iyi ngoro y'Imana isambuye. Matayo ikigabane cya 24 akarongo ka 2. Dutegereza abavukanye kuguma dutereza akajisho kuri kazoza mu gukora no mu kuba mu bituma ako kazoza kaba keza cane cane mu maso y'umuremyi, kuko igihe twibagiye kazoza kacu ubuzima bwacu buca bubura insiguro. Ivyo turabibona mu nyandiko za Vladimir Jankelevich. Yamara muri vyose kazoza gasumbirije n'ubuzima tuzobamwo inyuma y'ubu buzima turimo ubu. None rero mu vyo twobamwo vyose nuko twoba kose tugume twibuka kuvomera no kubagarira iyo kazoza ihejeje, kuko ntaco vyotumarira namba kwigarurira isi yose ubuzima bwacu twabutaye. Ni muri Matayo 16 akarongo ka 26. Bavukanye hagiye kuza igihe. INTABONWA YIBAGIWE. Trésor